RTVH na BBC. Murakaza kaze kaze amaramba hai kaze murakaza kaze kaze amaramba hai kaze murakaza ndamuzabira bakunda ndamumereza jewe sindi kaze kaze amaramba hai kaze murakaza turishira kubera aha hari abana tubitwara tugire duhanahane mu kwakira baca babitereka icyo tubitereka hari abana bigakunda mwaramutse amahoro tugira tubitware dushyire ahantu hariya turahanahana twese reka dushyire aha tubafashe hafi yaha ego duca dutera hariho ingazi duca tuza kumanukana twereka tubishyire aha rero ni mu bizaniro jewe buwanyu ndabihereza aba bantu nari mumeze neza ego mufise morali idasanzwe ndababona morale ni nziza abana bagana twereka gukenguruka ubu dufise 27 24 ni batoyi b'inzoya na batatu bakuze harimo n'abandi bamugaye badashobora gushika hano bicaye ku abana mubatora he mubadefinisa gute ni ukuvuga ugize ivyo bibazo akabura kubera rero oruferinizwi aho abajije dufise ama oruferina menshi nk'ubu rero bamwe baratumbera aha abandi bagatumbera hariya nk'ubu basanze hatakibanza bakatubaza twebwe rero umuntu aje turamusaba extrait d'acte de naissance tukamusaba certificat de décès kugira n'abajejwe intwaro bemeze yuko uwo muntu yitavye Imana no kwa muganga biboneke yasize uwo mwana byose tukabibona afise rero ivyo vyangombwa byose vyerekana ko atabubeshi burimwe turaheza tukamwakira ego tumaze kumwakira tugaca tuvugana igihe tubamaza ni bato bato gusa kuko ahanini tugeza ku myaka 3 atari ugize ibibazo kugira umwana agende agishobora kumenyera famiye neza atabibazo none rero twakira bato bato nico gituma mubona bamwe duteruye bo dushobora kwerekana bamwe n'inzoya gushika ku myaka 3 akashiruka bute twazanye naka ego tufasha abatari bake cyane ego ndaza ko twobiza ko twoza twese tugashira hasi ndaza ko twoza twese uko tenda kubyakira reka dushire haje tumwe byakira ngo twese mu bihetse reka dushire hasi dushira hasi ni bo n'abana batoyi igihe mubarungitse mu mihana mubaha imiryango bavuyemo hanyuma bagaca bariyadapta ko bavuye ngaha bajya umuceri bajya ubuyi
bariyadabuta ni ukuvuga nk'uba afise ibibazo akabona ko afise ibibazo turaraba arashobora akagora akatubwira nk'ubu tuba twarose ikintu abo bana turamubunganira iyo vyase rwose turamugarukana agasubira iyo tubonye ko atayiyadabuse yego arashobora kugaruka nk'imisi mikeyi kubera bariko arakura tugasubiramo tukamufasha nk'aho tubonye ko agiye nko kurwara kwashije hanyuma agakira amaze gukira agasubira inyuma reka mwumva muga mufise abana ni abana aba bari kuri etape kuvugwa ku buntu niyo abaroye mu mihana asubiye kuja mu mihana arasubira Ego hariho n'ababa bafise nk'ibintu by'ubumuga canke ama epilepsy abo turabakurikirana ko hari na babiri dufise ku mutwenzi tuguma n'umureza cyagumayo tukaguma tubafasha gushika ico gihe gihere ego iyo bamugaye iyo bafise ibibazo mugiye mwana atabibazo afise ku myaka 3 Facciamo l'introduzione. Tugire Kristu naganze Kristu reka dukenguruke Imana kandi twikengurukire twese abari ngaha abasangwa n'abashitsi ko tugize umugisha wo kuhura kuri uyu munsi sanzwe n'umunsi mukuru ukomeye cyane muri Eklezia ariko tugize n'umugisha wo kuronka icyo dusangira n'ibibondo nagira umwanya umuyobozi mukuru wa BBC kugira ngo umbura aramusaba sangwa murakoze mwebwe Imana yakoreye kugira ngo mufashe aba bana shinga ntawe bafashe mwese twagendanye tugire Kristo naganze Kristo twaje tuzanye n'umutima w'urukundo twaje twitwa BBC banke korera mu Burundi no mu ntara zitari nke twaje kugira tubatera intege turazi ko mukora igikorwa gikomeye igikorwa cy'urukundo abana mutora mutabazi mukabarera nkuko imigenzo y'abasokuru bivuga mukora igikorwa cy'iteka Imana ibona icyo gikorwa mukora nico natwe cyatumye tuza kugira ngo tuzura aka gakemanyi ni gato cyane ariko kavuye ku mutima mukakire mugashime iyi ni geste ya mbere dukoze ariko tuzogaruka hanyuma tubashimire ko mwatwakiriye dushime cyane igikorwa mukora igikorwa cy'iteka igikorwa gituma abana b'u Burundi bamera nk'abandi iyo ataba mwebwe hari aba bari mu ishamba atazi iyo baje mugabo urabona abana ngene basa neza bari mu muryango nuko rero mudushimire hanyuma abo bana barabibona harya umwana akiri muto ikiza umukoreye kiragwa mu mutwe abana rero burya bazovyibuka bati hogiye hariho abantu baje kuturaba turabashigikiye tubatera intege mukomere ku muheto mubandanye mufasha abana b'igihugu murakoze tugira amahoro tugire Kristu naganze Kristu nyakubahwa murongoye iyo banke ya BBC ikorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi no muri intara yacu ya Gitega namwe mwese mwagendanye nawe mukorana ivyo bikorwa mwavuye hirya no hino umwe wese mu cubahiro ciwe namwe bavukanyi dusangiye uyu mubano witiriwe ubutatu bweranda ureze imfuvyi mwese abari ngaha tugira amahoro ya Kristo naganze Kristo ego kwizina
ry'irerero ry'imfuvyi ryitiriwe ubutatu bweranda no ku izina ryanje nyene. Ndi n'akanyamuneza kenshi katagira uko kangana ko gukenguruka cane iki gikorwa c'urukundo iyi banke ya BBCI yumviye gukora uyu munsi ngaho iwacu ndetse n'ahandi. Baravuze ko bakenguruka igikorwa dukora kandi arico catumye biyumvira kudutera intege kuko bazi nyene ko ari igikorwa kitoroshe. Nk'uko mubibona ni abana batoyi gusa b'inzoya bari hagati y'umunsi umwe nk'uko nobivuga n'imyaka 3, ko harimwo rero bakeyi bisumbuye bashobora kuba baragize ibibazo byo gutaha muri ico gihe. Murumva rero ko ari abana batoyi cyane, musanzwe muzi benshi ndabona n'abavyeyi ingene umwana mutoyi nyene agora kuko abasaba byinshi. None rero gufatwa mu mugongo turabikeneye cyane. Kubona rero uyu munsi mugize uwo mutima namwe wo kuza kudushigikira, natwe turanezerewe cyane, ntitugira ingene twobakengurukira, ariko turazi ko Imana itanga urwo rukundo. Muje no ku munsi w'Imana no ku munsi mukuru cyane, aho muri Eklezia turiko turaninahaza umunsi mukuru w'isakramento ryeranda, aho Yesu asohoka akava mu itaberenakuro ndetse akagendagenda ku isi, agasubira agakiza, agasubira agakora ivyiza. Namwe mubaye nk'intumwa ziwe mu kumuza imbere. None rero turakengurutse cyane uwo mutima w'urukundo. Ntaco dufise tubasubiriza mu ndumane, kiretse ko tubasabira imigisha n'imihezagire kuri iyo Mana nyene yabahaye uwo mutima, kugira ngo iwubasesekarize maze iwuzurize. Iyo migisha n'imihezagiro itume mwama mufise ico mutanga n'ico musigarana, maze n'abandi nkatwe babikeneye mushobore kubaramira. None rero dufise ubukengurutsi bwinshi, nagira rero nsabe abavukanyi bose bari ngaha bamfashe tubashimire mu kubakomera amashi menshi. Ego Imana ibagirire neza muri aka kanya kose mumaranye natwe, mukimaranye natwe, yongere ihezagira urugendo muza kubandanya mugira muja n'ahandi musubira niyo mwaje muva, iheze zibandanye ishigikira ibikorwa vyanyu, vyame biyihimbara, vyame biyininahaza, maze mube intumwa zayo mubayo, ibibondo vyacu uyu munsi vyigine. Nayo kuvuga ngo agaseke ni gato, nta kivuye ku rukundo cigera kiba gito, camara kinini cyane. Ahubwo umukama akomeze uwo mutima w'urukundo, akomeze kubagirira neza. Natwe rero ico tubemereye tuzogira no kubasabira, n'ubundi gisabisho cacu kize gitume namwe mwama muroraniwe mu bikorwa vyanyu vy'urukundo no mu bikorwa vya misi yose murangura. Tugira amahoro ya Kristo. Katwagira turazi ko mugira muje mu byo guhimbaza umunsi mukuru, twagira tubandanye. Imana ibaje iruhande, ibaje mu mbavu, ibaje imbere, ibaje inyuma, ibagirire neza, mubandanye mufasha igihugu, mubandanye murerera Burundi. Murakoze. Bashitsi bacu gendana na Yesu, gendana turabasezeye, gendana na Yesu, tubipfurije gendana na Yesu, gendana urugendo rwiza, gendana na Yesu, gendana Yesu abarinde, gendana na Yesu, gendana kumpande zose, gendana na Yesu, gendana mushika amahoro, gendana na Yesu, gendana iyo mugiye, gendana na Yesu, turabakunda, gendana
na Yesu gendana tuzobasabira gendana na Yesu gendana urugendo rwiza ntore